Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nk'akaze wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, ibiganiro n'inkuru bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nyemerera nguhe ikaze, ndaguhaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa kane w'igenekerezo rya 28 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi mu bisagara bitandukanye nko mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura, mu ntara ya Gitega, mu ntara ya Makamba, mu ntara ya Rutana, mu ntara ya Karusi, mu ntara ya Cibitoke ndetse n'izindi ntara zigize iki gihugu cacu c'u Burundi. Mwese ndabahaye ikaze nanabakingurukira cane, ndetse namwe mudukurikira muri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, igihugu c'Ubuganda, igihugu ca Tanzania n'igihugu ca Kenya. Mwese ndabahaye ikaze ngaha kuri ino mboneshakure. Ico utegerezwa rero ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho tubandanya gushikiriza, biba biriko biravugwa irya nino mu bisata bitandukanye nk'igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata ca politike, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'ubutungane, igisata c'umutekano, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'indero, igisata c'uburimyi n'ubworozi kumwe n'ibindi bisata bitandukanye hirya nino mu gihugu c'u Burundi, tukayakugezako ku buryo butosoye kandi butomoye, kamwe ku kandi atana kamwe kavuyemwo. General de Police Alain Guillaume Bunyoni yatakambiye ubutungane ko bwomutezurira kubera ingwara, akaba yemeye gutanga ingwati y'imiliyoni 300. Kuva mu gitondo c'uno munsi umutekano wari udasanzwe kw'ibohero rya Gitega, amabarabara yose haja kw'ibohero yari yugawe. Abajejwe gucungera ibohero bari bongerejwe cane, bamwe mu bategetsi bahaciye mu gatondo, muri abo hakaba havugwamwo ko hoba harimwo umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona. Uyu munsi ntiwari usanzwe kubera General Guillaume Bunyoni yararamutse aja kuburana irya mbere inyuma y'amezi 5 ahagaritswe muri ndamukiza iheze. Abavyipfuza bakaba barekuriwe kuja kumwumviriza, ariko nta muntu yararekuriwe kwinjira afise telefone, uwinjira wese babanza kumusaka. Bunyoni yasavye kurekurwa vy'agateganyo. Isaha 4 z'igitondo niho urubanza rwatanguye. Mu ntahe y'uno munsi Bunyoni yaburanye ibijanye n'ingene apfunzwe, be n'umushingwamanza wiwe biyamirije cane uburyo bubi uyu yahoze ari umushikiranganji wa mbere apfunzwemwo. General de Police Alain Guillaume Bunyoni yamenyesheje abacamanza ko arembejwe n'indwara ya diabete type 2, ko naho yabandanije gufata imiti, ingwara yo yabandanije gukomera. General de Police Alain Guillaume Bunyoni akaba yavuze ko afise ubwoba ko ashobora gupfira mu munyororo. Akaba yamenyesheje abacamanza ko apfungiwe ahantu ha wenyene hugajwe imiryango 3 kandi yose iriko amagufuri. Yavuze ko hariho umupolisi aguma acunze kugira ntihagire umuntu n'umwe yegera aho apfungiwe. Bunyoni akaba avuga ko nko mu gihe yoremba mw'ijoro bigakenerwa ko anyarukanwa kwa muganga mw'ijoro, atoronka gitabara. Ingwate y'imiliyoni 300. General de Police Alain Guillaume Bunyoni yasavye ko bomurekura vy'agateganyo akaburana yidegemvya. Yemeye ko yotanga ingwate y'imiliyoni 300 z'amafaranga y'amarundi nk'ikimenyetso ko atazoca ahunga ubutungane. Akaba hatari irya mbere abategetsi basaba kurekurwa vy'agateganyo babanje gutanga ingwate y'amafaranga menshi. Mu mwaka w'ibihumbi 2013 Maître Evrard Giswaswa yarekuwe abanje gutanga imiliyoni 250. Muri Ruheshi 2021 hoho umudandaza Prosper Hakizimana batazira Gisiga asanzwe akorana n'ibihangange muri CNDD FDD yatanze ingwate y'imiliyoni 788 z'amarundi, no kuvuga amadolari y'abanyamerika ibihumbi 400 kugira arekurwe vy'agateganyo, aho yakurikiranwa mu rudandazwa rw'ibiyayuramutwe. Umushikirizamanza akaba yasavye ko sentare itoha agaciro ico gisabo ca General de Police Alain Guillaume Bunyoni. Abacamanza bakaba bagiye kwiga ingingo bazofata ku vyo umunyororo General de Police Alain Guillaume Bunyoni yabasavye. Ese hoba hari intumbero yo kumurekura? Biragoye rwose kumenya ko ivyo Bunyoni yasavye vyoba vyaraganiriweko nuko yabizanye gutyo.
ico gitigiri c'imiliyoni amajana atatu yoba yacadukanye gute atawe bakivuganye? Abandi bagiye baratanga ingwate nk'izo vyaba vyaciye mu biganiro vyabereye ahandi na cane cane mw'iperereza. Abatanze bene izo ngwate benshi imanza zabo ntizasubiriye guhamagarwa, ntibigeze bezwa kandi ntibigeze bahanwa. Amafaranga yabo nayo ntiyigeze asubizwa. Ntawuzi abaca bayarya. Ubundi yategerezwa kuguma abitswe n'ubutungane. Perezida Ndayishimiye yoba agiye kumvira impuhwe uwahoze ari umushikiranganji wiwe wa mbere, yoba agiye kumva igisabo co gutezurira uwahoze amusengera nk'uko tubibona kuri ino foto. Ese hoba hariho amasezerano yabaye mu kinyegero? Kugeza ubu nta kimenyetso kivyemeza. Nayo mu yariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'Uburundi nuko muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ibihe bidasanzwe vyasubiye kwongerwa ikiringo mu ntara za Nord Kivu ndetse na Ituri. Leta ya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo yasubiriye gufata ingingo yo kubandanya ibihe bidasanzwe mu ntara za Nord Kivu ndetse na Ituri mu buseruko bwa Kongo. Integuro y'itegeko yemera uko kubandanya ikiringo yemejwe mu nama y'abashikiranganji yo kuwa gatanu w'uwa 22 Nyakanga uheze. Bamwe mu barongoye amashirahamwe cane cane y'abanyagihugu bakaba babona ko uko kwongera ikiringo c'ibihe bidasanzwe bitari bikenewe. Kubw'umushikiranganji w'ubutungane Rose Mutombo, iyongerwa ry'ikiringo riri mu ntumbero yo kubandanya gukurikirana imigwi yitwaje ibigwanisho mvamakungu n'iyo mu gihugu harimwo abitwaje iterabwoba ba ADF bamaze imyaka myinshi bahekura akarere. Umushikiranganji wa leta, umushikiranganji w'ubutungane no kubika ikimangu yaratanze mu nama integuro y'itegeko ryemera kubandanya ibihe bidasanzwe mu ntara za Ituri ndetse na Nord Kivu ku kiringo c'iminsi 15 kikazotangura kuwa 29 Nyakanga 2023. Iryo bandanya ry'ibihe bidasanzwe rizofasha ingabo za Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo kubandanya zikurikirana imirwi yitwaje ibigwanisho nka Zaire, Codeco n'imirwi y'iterabwoba nka ADF, MTN na M23 mu ntumbero yo guhagarika ibikorwa bibi vyaho muri ico gice c'igihugu. Uko akaba ariko icegeranyo c'inama kivuga. Nubwo biruko ariko bamwe mu barongoye amashirahamwe y'abanyagihugu n'imirwi yishiramwo akariro muri Nord Kivu ntibashima iryo yongerwa ry'ikiringo. Leta ya Kongo ikaba iguma mu kajagari gatuma ata mugambi n'umwe w'abanyagihugu ba Kongo ukorwa. Ntitwahengeshanije kwiyamiriza ko abategetsi ba gisirikare ataco bashoboye kuva bagiye ku butegetsi mu buseruko bw'igihugu cacu. None raba baguma babongera ikiringo cabo. Ku bwacu ivyo vyerekana ugufata minenerwe ibintu kwa leta yacu ititaho abanyagihugu. Uko akaba ariko bishikirizwa na Jacques Sinzahera wo mw'ishirahamwe Amuka Kongo. Uko kwongera ikiringo bikaba bibaye inyuma y'iminsi mikeya inyuma y'ifatwa ry'ubutegetsi bw'umusirikare arongoye intara vy'imfatakibanza muri Nord Kivu ariwe yitwa General Cirimwami asubiriye Lieutenant General Constantin Ndimakongba yahamagawe i Kinshasa kubazwa inyuma y'ubwicanyi bwabaye ku basivile kuwa 30 Myandagaro i Goma. Kuwa 16 Rusama 2021 niho umukuru w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi yatangaza ingingo idasanzwe y'ibihe bidasanzwe muri Nord Kivu na Ituri, intara zibiri zisinzikajwe n'ibitero vy'urutavanako vy'imirwi yitwaje ibirwanisho. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'Uburundi ndetse yewe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Wowe udukurikira uri ahantu hatandukanye ndakwifurije kubandanya ugira ibihe vyiza no kugira umugoroba mwiza. Ico utegerezwa nyene ni ukubandanya ubana natwe. Kubandanya ubana natwe ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV.
nawe ukoresha YouTube y'igifaransa uraza gusanga handitse ijambo s'abonner urafyondako hama uduhaye intererano yawe, ariko nawe ukoresha YouTube y'icongereza urasanga handitse ijambo subscribe nawe urafyondako uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibigukusanyiriza hama ikabigushikiriza vyose kamwe ku kandi uko vyakabaye ata na kamwe kavuyemwo. Ugire ibihe vyiza.